Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru rivuga ko mu badandazwa harimo n'utwana tutarakwiza umwaka umwe, bakaba badandazwa ahanini mu miryango y'abahungu babahitiyemwo kuzobabera abagabo bamaze gukura gato. Mu nkuru yayo AFP itanga akarorero k'umupfasoni yitwa Fahima, umugabo yakojeje amakuru yuko bagiye kudandaza abana babo b'abakobwa bitwa Farishette na Shokria kugira ngo bashobore kuronka ico bofungura inyuma yo komorwa n'ubugaragwa bwari bwugarije uburengero bwa Afghanistan aho bahora baba. Fahima amaze kumva ayo makuru yararize arahogora. Utwana twiwe tw'udukobwa two yamara mu mpuzu zatwo zitabutse n'ivyondo ku mubiri twagumye dukinira impande ya nyina twitwengera tutazi ko tugiye kudandazwa amadolari 3,350 kuri Farishette w'imyaka 6 n'ibihumbi 2,800 kuri mwene wabo Shokria w'umwaka umwe n'inusu. Ayo mafaranga yose baguzwe amaze gutangwa, AFP ivuga ko baheza bakazosezera imiryango yabo bakaja mu y'abahungu bazobarongora. Gukwiza ico kiguzi ariko navyo bishobora gutwara imyaka itari mike ku miryango y'utwana tw'abahungu iziratanga igice c'amafaranga ironse. AFP aho yashitse mu ikambi yabegeranirijwe hamwe ibamwe uyu muryango yasanze indi miryango ibihumbi n'ibihumbi ibayeho muri ubu buryo. Abavuganye n'iryo torokanizo ry'amakuru y'Abafaransa ni imiryango 15 yadandaje abana b'abakobwa bayo amafaranga ari hagati y'amadolari 550 n'ibihumbi 4. Uyu mugigwa wo kudandaza abana uramenyerewe muri Afghanistan nk'uko AFP ibandanye bisigura. Nk'umuryango wa Sabere w'imyaka 25 waguranye imfungurwa mu ibagiro ribegereye ariko vyanka ko uriha ideni kubera ubukene. Nyene iryo bagiro amaze kubona ko vyanse ko bamuriha yabateye ubwoba ko batarishe azobafungisha, babura uko bagira gutyo badandaza agakobwa kabo kitwa Sakere k'imyaka 3 kugira ngo kazoba umugore w'umuhungu wa nyene iryo bagiro yitwa Zabilu w'imyaka 4. Nyina wa Sakere akaba yabwiye AFP ati ntibinshimisha na gato ariko ntaco dufise duha umunwa tukabandanya tuba muri ubu bukene, nzodandaza n'umukobwa wanje w'amezi 3. Umubanyi wa Zakere yemeje ko bisanzwe cane, atanga karorero kuwo azi yadandaje umukobwa we w'imyaka 8 ku muhungu w'imyaka 23. Uyu ariko amahirwe agira nuko uwo bitegekanijwe ko azomuca ince akiri muri Iran. Atashe yamara azobwirizwa kuja kwishura amadeni y'abavyeyi biwe. Undi muvyeyi yitwa Mohamed Hassan yicujije aganyira kuri mikoza AFP ayibwira ko umukobwa wiwe Siana w'imyaka 9 na Gul w'imyaka 6 kuva abadandaza mu gisagara kiri kure yaho aba atarigera yongera kuba kubitijisho. Hassan agahinda afise akavuga ko yoronka uwumugurira umwana wiwe wundi w'imyaka 4 yokarengera akamudandaza kugira ngo aronke uko avuza umugore wiwe arwaye. Madamu wa Hassan nawe yabwiye AFP ati hari gihe numva nosara kubera gahinda. Akenshi ndava mu ihema tubamwo nkasanga ndiko nja ahantu ntazi kubera uguta umutwe. Akenshi abana badandazwa naho bashobora kugurwa bagifise amezi make baja gushika mu maboko y'imiryango y'abazobabera abagabo bafise hagati y'imyaka 10 na 12. AFP igereranya ikiringo co kurindira ko begukira imiryango y'abahungu babaguze n'inzira y'umusaraba ku bavyeyi babibarutse. Eka nabo bana rimwe na rimwe baragira gahinda. Imbere y'uko abataliban basubirana ubutegetsi bwa Afghanistan, imyaka yo kubaka yari yemewe n'amategeko ku bakobwa yari 16. Ikigega ca ONU citaho abana ku isi UNICEF mu mfunyapfunyo mu cegeranyo cayo co mu 2018 kikaba cerekanye ko ibice 42% vy'imiryango muri Afghanistan yari ifise umwana n'imiburiburi umwe yubatse urwiwe atarakwiza imyaka 18. Imiryango y'abakobwa niko irabironkeramwo amafaranga naho atari menshi. Ariko rimwe na rimwe abana babo iyo bagiye barahohoterwa bakagira ibibazo mu kuvyara n'izindi ngaruka nyinshi. Kurundi ruhande abahungu canke imiryango yabo bahurumbira kugura abakobwa bakiri bato kuko baba bagurwa make ugereranije n'abakuze.